Umviriza nta mwanya wo kurira uhari, namaze kugira siporo nk'umugabo ya Burundi ngayo kandi ndabona kuri yabiza neza kabisa. Reka kwabira nk'imene ya Burundi umeze nk'umugore wanje. Ndakubwiza ukuri kuko ibi bintu biheze byarangetse ahantu birambabaza ku buryo nemera nkajana imbere ya kamera ndiko ndariramo sozi kubera gusa umubabaro numva mu mutima wanje. Rero ngomba ndakubwiza ukuri, jewe bijya bintu bikazosubira ntituzokumvikana kuko ibijya bintu byarambabaje. Nimba biheze bihere biheze ntibizosubire kuba kuko nivyonye vyo kumikofi tukazokina ukamikofi rya serie nkumva nyene ko mbabaye sinzokwihangana nzoca mfata utwanje ngende. Ahubwo rero je ico novuga, wewe ayo mahera ndayarindiriye, ayo 70,000 wibaza ngo ni make? Sinatanze nimero ya mama wawe ya Mikashi yaba ndumuesiko uravuga ati reka ni naje mfise Mikashi telefone nimero yanje ya limite ni Mikashi nawe ubateka nangi nimero yanje yaba ndumumwese. Attention muze murabana amasura, iyi sura yanje ndaje neza je wana ego ndabizi kutari umwesko none ariko je no kuri YouTube Facebook baguma abantu kanga babe yake n'umuntu ibyo sibiza mwana wewe ndiko ndakurira ndakugorora pana kuca gufata uko. Abakunzi ba Inyishu Media ndabaramukije mwese. Hama ku mazina yanje nkaba nitwa Nono Noella, nkaba nipfuje kubaha umuco w'ivyanje nabaye biyake aho bigeze. Ejo chef wa Inyishu Media yaratelefone mama wanje aramubwira ati uwo munsi ko yifuza ko nza mu biro vyiwe. Rero uwo munsi nkaba nipfuje kubaha umuco w'ivyo tugezemo. Uyu munsi mu gatondo twavuganye nakoresha umwanya ndiko ndamubwira yuko bahibiyake amaze kumpa 50,000 mu mahera muri 220 hasigaye 170. Rero uyu munsi muri uyu mwanya uheze nyene aho umuntu yaje kundungikira 100,000 ari muri bamwe babonye ubu video kajya ka video kuko ngene twariko turatezanya ingorane jewe n'abahibiyake. Acagira umutima w'ubuntu yumva ko yonterera akama 100,000. Ubu muri uyu mwanya rero uhetse ahijije kundungikira 100,000 kandi ndamushimiye cyane bivuye ku mutima. Cameraman mumpamagarire bahibiyake nimba atarataha iwabo. Jewe sinumva yuko hari amajambo menshi novuga bahibiyake atari ngaha. Nkaba nipfuza ko bomumpamagarira hari ikintu nkeneye ko ndamubaza. Bahibiyake Okay, no. Nibiki. Ta urata kuri. Nari nkiri ko ndagira ikiganiro. Gusa sindakugoye. Oya, wongura gute? Je ndibaza boss. Jewe ngo ndibaza ikiganiro wajeje kugikora. Oya. Shanda kufashike. Ama. Ariko ravugira iki kwanza? Je nariko ndavuga ivyerekeye bimwe byaba mu gatondo. Hamwe na gutuma ko nkavuga ati uze umubwire koresha umwanya yuko wampaye 50,000. Rero nariko ndabwira abadukurikiranye muri urya mwanya yuko muri uyu mwanya mejeje kuronka yandi 100,000. Mejeje kuronka 100,000 akabasigaye ko uvuze neza abwo reka zani intebe na Jenny cyane gari. Sawa. Hama nkaba nari nipfuza kubasaba namwebwe ari wose abazi ko bafise umutima w'ubuntu, umutima wo kwikura. Mudufashe muduterere. Oya
naco kaziboneka iki filme ubu na bintu vyahereye bihari none ushaka mvuga iki kwaza wari ugeze umva nako ndabwira abadukurikiranye mu gatondo ko ndababwira ibimwe nyene vyaba ukungene nagutumye ko ze tugira ikiganiro je nakoresha umwanya umubwira yuko nyene wampaye 50,000 kandi mu gatondo nyene byagoranye cyane ariko aho nyene kwanza urumva mw'abantu mwe narabonye amakomantere muvuga ati ngo bahebi yake n'umuntu mubi n'unyene yarantutse je ndibaza je umuntu antutse akantu kanabi je ndabifata ko ari ndi mu gakino k'ubuzima kuko namwira ndabaho murabizi rero ukabona utusi umuntu nkabahebi yake umuntu atekereje nka jewe birimwe rero birashika mu gihe tuba turi muri filme ariko birashika isanganya murazi ko namura dahora n'ibibazo n'ibigeragezo mu buzima murazi ko ico kintu nk'abantu basengaho ivyo barabitahura 100%. Rero byabaye kuri uyu mwana w'umukobwa Noella mama wiwe ahari iki kiganiro aze kugikurikirana neza naramutelefone mu kiganiro mwarumvise amajambo ambwiye eka uno munsi naho nyene twagize ikiganiro kwa koresha umwanya kuva mu gatondo hageze 18h ya masaha sindataha mu rugo kubera iki ikibazo mbo nije navyiteza ariko rero birashika ari bindi bigeragezo biza kubera bivyugura inzira ndibazo muri abantu bakuze kuba vyashitse jewe na Noella kaga telefone kiwe ntarakinye nabi nkagashira mu mazi ivyo byo urumva ni ibindi bintu kuko uno munsi twaronsa abantu tutari twiyumvire ko tubaronka urumva ivyo byose ni ibintu Noella rero icambere je dazi kontrashika kure ariko ayasigaye tugize nko mu bice 70 Imani muhezagire umutipe umwe ari muri Sauza yitwa Nyamwezi yagerageje kudufasha yaturunga 1,100 ivyo byo bari babivuze nabivuze nabibabwiye hama ikindi naco nashaka kuvuga akana k'ubwenge filme yiwanje itarasohoka partie 2 ni nziza ariko nayikinye ndayikunze ariko nubwo yagira acamwo ingorane nyinshi hacamwo ibibazo vya nariya ariko nta na kimwe ntaco vyatwaye kuko ndabona Imana irishura ibibazo bimwe bimwe kuko bice bituma ndanamenya nabo ntarinzi bice bituma amenya yuko hariho abantu bafite imitima y'ubuntu y'ikigongwe niyo mpamvu shimira cyane umuntu yoba yemeye akitanga akandungikira amafaranga ngo aho nyene urabona iyi filme akana k'ubwenge ni rero nyene umengo hajemwe ibintu by'ibigeragezo by'ibifungo ariko ndabona yamaze kutumenyekanisha n'abantu batandukanye arundi umumama ari muri Saudiya yemeye ko adufasha naho nyene niyaza gukurikirana iki kiganiro haraza kugira icyo bivuze ko hari abandi nyene baguma batubwira ati bahebi yake pole Noella pole kandi benshi bakaca nk'abavyeyi baguma bavuga ati bajya umengo nurunganwe rumwe urumva birashika rero tubitotwa ibintu umengo turabizi ivyo duko turakora turabizi ibintu by'amafilme ariko birashika nyene makagira ikibazo mu kazi kiwe urazi ko dibaza nimba ukora akazi uri muri Saudiya cyangwa uri muri Amerika cyangwa uri nga mu gihugu nakazi kabura ibibazo rero ivyashitse muri iyi filime akana k'ubwenge naje biriko biragira ko igice cambere naho nyene igice cambere cyaramaze gusohoka kuri YouTube yacu ya Inyishu Media twaragize iki naramutwabiye kofi kabiza gushika naho yatashi wabo avuga ati none wakubiswe niki wakubiswe kubera cyangwa ari ibindi bintu wari wagiyemo ariko kubera ari umwana w'umukobwa arazi icyo ariko ararondera turazi ko ari umunyeshure ariko ararondera ubuzima afise ariko focusinga mu ngabirano afise kugira izo muteza imbere ateza imbere igihugu ciwe yavuze ati byabaye gusa nkisanganya ariko na Jeff akaboko karekare afise akaboko ko gukubitana ko gushwana ko kwerekana by'ukuri ahubwo turonse ahantu bigisha ibintu vya cinema aziye z'abahindi byo bavyiza natwe batwigishe ariko turagerageza uravye ibyo dukora tudafise ibikoresho bikomeye tudafise ibintu ukaba tuguruse je dukoze filme igiye kuguruka uzoraba agakino k'ubuzima biyo byo kuguruka bige tubigera vya vrai tushaka imigozi umuntu akuguruka hejuru
urumva je rero nobera iyo filime akana k'ubwenge gusa ari jambo nagoma ndagusabe mbega vyo uramaze kumubwira boss kasi ko yoyirekura ko irya filime naje nimba ndiko ndabikora nuko ndagukunda ndagufata nk'umushikanje urumva ndagufata nk'umuntu nyene ndazi ko uri umunyeshure waje utakamba umbwira ati bahe byake nyine ko nzo kwinjira muri uwo mugwi wanyu ngace ndabivuga kwa boss avuga ati akana ni keza akakana nakana gafise ubwenge n'ibindi dukeneye ko kakinjiramwo tukigishe buke buke kandi urabona ubu ko ragenda uduga buke buke mani ko rahezagira kandi film uravye ingene ugize urafise ingabirano tubiravye gusa mu maso urumva rero sinzi ko wamaze kumubwira boss ko irya film yo irekura canke byegeze gute namubwiye ariko amaze kumubwira yavuze ati nivyo bakunda kuko nawe nyene vyaramubabaje cyane byaramubabaje rwose kumva yuko boba bamfashe nabi nkuko wanye nkiri mushasha ariho nyinjira byaramubabaje cyane rero namubwiye yavuze ati nivyo bakunda yuko isohoka ayo mahera atarakwira ya film yavuze ati kubera yumvise irya audio ya mama wanje ariko aravuga ati indwi igahera atarayariha bizoba ingorane rero yavuze ati nta kamaro ko kuguma dusohora izimvi kandi hari ikibazo kikiri hagati rero agomba tubanze dukemura ico kibazo hama iyo filme ibone gusohoka umva rero yagiye agenda umuntu atekereje ariko nshavura nabi je kuva mu gatondo kandi je navuye iwanyu tuyaga neza ko turose nk'ibice 60 canke 50 ubu turafise sasa nkani muri desavent tukavuga none harura ibice 70 canke 60 none woshaka dushwana imbere ya kamera yaba je rero ewa umoditere umviriza umoditere wa Inyishu Media cyangwa umuntu ajejwe ibintu byo gusura amafilme bikunze uno munsi canke ejo ireresi ije ku mugaragaro jewe ndiko ndabishamwe umwete ireresi itwa kana kubwenge isohoke ejo telefone ni waba waguze iyo telefone ejo uzoshaka ucisore ejo nyene ariko mu gihe utaragura iyo telefone iyo sinema ntizosohoka umukunda ni boss vraiment hari je ndiko ndagerageza aha kuva mu gatondo iminwa yumye kubera uyu mwana tuma tuyerera navuye iwabo narifise 5 barindwi namuriye moto gushikari yakwakoresha umwanya uko namujanye n'wafungu sinagutwaye muri resto aho ibyo byose urumva rero bene data nukuri akana ku ico ni gihano ariko rero wene urazi nyene banuse kuri YouTube na Facebook bantuka ngo bayibi yake n'umunyarumogi je ndanyurumogi jewe none erega abantu bavuga ikintu bakubonako uko witwara niko n'abantu bakuvuga kurya witwaye babonye babonye witwaye nk'umuntu wa rumogi nyene oya none niwasanze ko turakina filme ajya akoresha umwanya ni mwaje nakoresha umwanya turakina filme ijya filme mwumva mwashikiye muri action none umuntu ari mu gikogwa ariko adandaza amakara kuvuga aba asa kujya nyene mu buzima bwiwe cenga hageze urabona nk'ubu je nyene ndiko ndavuga kuko sindi muri tournage ndiko ndavuga nk'umuntu afise ubwenge ariko mugeze ndiko ndakina filme nk'umusazi nambaye nk'umusazi uzorabe filme ya Alvera kinye mu gwakino ko buzima yigize nk'umusazi ariko Alvera umusanze mu buzima busanzwe nomenya ko ari Alvera ufata ifoto yiwe nijya nyene ugavuga ati uyu ni inde iki n'igishushanyo cy'uwundi si Alvera rero kuvuga mu buzima rero ngatwebwe nyene tutararonka amashure yigisha ibintu vya filme mu gukina filme ofu geragezo karaba mu bandi mu bahindi mu banyamerika avuga ati uno munsi umuhindi kanaka yakinyamezo uko nagenzo gerageza nambare kujya nyene natwebwe rero ababi yake abazonkunda bankunde je muri scene nkinisha vya vrai kandi umunsi bazosubira ndagutwika ikofi ubu rero zo gusa ibintu vy'amariske ivyo kuvuga ama telefone kumenagura ibintu zo gerageza ndabishire kure ariko zo kina ikintu amwe umuntu avuga ati bwa undi kabaye byaki karasara je musanda ndakubwiza ukuri kuko ibi bintu biheze vyarangeza ahantu birambabaza ku buryo nemera nkajana imbere ya kamera ndiko ndariramo sozi kubera gusa umubabaro numva mu mutima wanje rero ngomba ndakubwiza ukuri jewe bijya bintu bikazosubira ntituzokumvikana kuko ibijya bintu byarambabaje nimba biheze bihere
ibihere biheze ntibizosubire kuba kuko n'ivyonye vyo ku mikofi tukazokina ukama ikofi rya seriye nkumva nyene ko mbabaye sinzokwihangana nzoca mfata utwanje ngende nuko ndakubwira shaye ikiganiro reka ndakivemo nimba ari uko reka tukivemo tuzobivugana neza reka ndakubwire ibi bintu tuzobivugana neza iyi ngorane iheze ndakwigisha je ndi umuprofe kuba je meze nk'umuprofe muri Inyishu Media uzora abantu bakina muri Inyishu Media bakina ibintu vya vrai uzora abantu bavuyeko uzobaze basami none mukina ngaha mu Burundi simwebwe mwenyene mukina ngaha mu Burundi no kubera iki atawundi ndabona ariko aravuza induru kuri kamera ngo bamukoreye ibi nibi muri groupe ya film akina kubera ko ari jewe jenyene ntanguriye ngaha mu Burundi guteza akavuyo imbere y'amakamera ngo banyonone telefone hari undi urabona bigira simwebwe mwenyene mukina ni benshi ariko nta numwe ndabona yitwara ngo jewe ngo bankubise ikofi rya seriye bameneye telefone bantereye telefone mu mazi nta numwe ndabona ariko mwebwe sinzi impamvu ivyo bintu mubigira amashuri agera atandukanye ndibaza kandi ico umenya ibintu vya filme turi mu bice byinshi cyane mbe warigeze kumva umuntu wo muninde avuga ati ngo ari umuntu yankubise ikofi ya vrai weshi no urumva ati wabonye kwaza filme y'ugurufa kwaza bajya aburiko uravuga ngo indi migwi n'ibindi ratandukanye na Inyishu Media rero umviriza ndakubwira amaguru yanzanye muri Inyishu Media niyo azohankura abonye ivyo muriko murankorera jewe ibi bintu ndakubwije ukuri ni wabisubira turetse nibi vyonye vyo kuta telefone mu mazi ikindi kizosubira cyo kunkubita ikofi rya vrai canke kugira iki amaguru ndayafise nzofata ngende kuko si harya honyene hari groupe y'abakinyi ba filme nzorondera ahandi baruzuye mu Burundi naje zorondera ahandi umunsi muzotangura kunzanira ibinyanga nk'ibi ariko gusaje nka Jesse nova muri Inyishu Media kubera umuntu kanaka habwo nkeneye ko abakinyi kanaka bave muri Inyishu Media kumvo je ndabafata ko ndabakubita amafrappe sikwishira hejuru ndabafrapa wowe nimbuzo wanyirutse nubwo noba ndayikunda gute sinakwemera ko hasi ku buzima ngo ni kubera ndayikunda none Inyishu Media ko yotuma ubuzima bwa bugenda nabi canke niyo yozotuma ubuzima bwa bugenda neza ivyonye bisa nuko noba ndahasize ubuzima nonko gufata ugakubita ikofu umuntu urabizi yuko atari vya seriye murabizi ko ari imikino ukaca ukubita ikofu umuntu rega ibintu vya filmi wavuze imigwi myinshi kwanza ndakubaza icyatumye we uza muri Inyishu Media directement uca mu migwi myinshi itandukanye gari imigwi myinshi nga mu Burundi ariko gusa ico nitwo kigarukako kuko kira muntu wese afise chance kandi ari kintu ufise target yacu nuzo kwama muri Inyishu Media naje suzo kwama muri Inyishu Media twese turabanya kwigendera urumva ariko ico robomenya cyo nuzo kwiyumvira ati ngo je nzova muri Inyishu Media kubera kanaka yankiriye nabi ahubwo uzogerageza ukine kuko kira muntu wese aba afise target yiwe nimba uzova muri Inyishu Media wamaze gukuramo tala ubukeneye gukuramwo naho nyene ni vyiza ikindi naco cyanyuma kuri jewe nta kiganiro naje gukora nga ni wowe ufise ikiganiro umubwire boss wa Inyishu Media aho uri hose wumve nimba urumva ikirundi nimba urumva igifaransa nimba uruzi icongereza umwanda bivuge mu kirundi jewe nimba munkunda murekuri rya Vereresi kuko ibikorwa ni byinshi mwace mubigumiza mu mashini ngo kubera iki kibazo abakinyi ni benshi dufise aba president Inyishu Media ba Pasiya n'abandi ba Bali ba Clinton abo bose bafise ibikorwa muri mashini yabo rero kuba iyo filme yagize nije nayiteguye ariko ikaba yagize ikibazo nk'iki ndabizi ko ari ikibazo ariko rero umenya ati gihano mwamaye nagerageje kugishikana rero asigaye ayo mahera makeya kandi turafise abantu badukurikirana 100%. Nayo mahera makeya turayafitiye icizere yuko ashobora kuboneka muri iyi ndwi nyene. Ushaka nkoriki uno munsi ico nakoze naco wabonye ariko na mutima ufise. Umutima ndawufise. Ko ugomba wigire nk'umuntu afise umutima mubi kandi biboneka neza umengo uracari umwana muto. Jewe nta mutima mubi fise ahubwo je ndiko mvuga igihari nuko mama wanje yavuze ati iyi ndwi kuko je sishaka gusubira mu ibarabara bo reka turondere telefone mama wa
ndamubwiye ko wamaze kuronka ijana kuko ndazi inkuru niramushikira. Ndamubwira ati rero mama hasigaye iminsi 5 harasigaye iminsi 5 nagomba Noella umubwire cyangwa wowe umubwire atangure gutonda ku kazi hama ibikorwa ivyo byamaze kuba bloqué babibrokorore bitangure kuja ku mugaragaro. Umva gute? Ega urakoresha ubwenge mwana w'umukobwa. Ushaka dukora filme kandi turi mu kiganiro. Koresha ubwenge. None hasigaye iminsi ngahe? Iminsi 5? None muri iyo minsi 5 rero niba wamaze kumpereza mu mahera iyo filme izosohoka. Nukene cyangwa nukene gukora waje gukora iki? Ndabikeneye ahubwo jewe ico ndiko ndaharura muri iyo ndwi jewe mushobora kumpenda ngo iyo film isohoke igasohoka hama mukaca munyihinduka bagasubira kunshira mu ibarabara no umva no canja he na mwana w'umukobwa aja mu ibarabara kandi umwana w'umukobwa mwiza nka ryari nahorahe none ivyashitse vyarashitse ariko je ndibaza uri kuko hajya naho nyene wagize amayerere umustar arangwa na social media yabo wabivuze kare no kujyama hanze twari kuca tuja mu rugo kumubwira mama avuga ati mama tubabare nibi wewe wacuye inumira ngaho ngo baho umunsi wa mbere ndamurondere niba ari koresha umwanya no hajya nyene wari kubivuga ukabivuga ukadutelefoni ino ariko mengo waramye ngo ara telefone mu telefone yanje ngo ni pasa wawe guca wasukaca ukacu telefone gusa ingorane gusa na telefone wari ufise kandi uwo mwanya mama yarashavuye cyane nta kuntu nari kuguhamagara ngo uze ugire icyo uvuze sinzi n'icyo ari kugukoza ahubwo yakubona ahubwo rero je ico navuga wewe ayo mahera ndayarindiriye ayo 70,000 wibaza ngo ni make? Ayo ni make. Nawe ko ari make. Yari n'umunyero ushaka kumva umuntu avuga ati ebane duhedi mikashi no sinatanze nimero ya mama wawe yari mikashi. Yaba ndumwese ko baravuga ati reka ni je naje fise mikashi telefone nimero yanje yari mitene ni mikashi nawe ubateka nange nimero yanje. Yaba ndumwese. Attention muze murabana amasura. Iyi sura yanje ndaje neza je wana ego ndabizi kutari umweswa none ariko je no kuri YouTube Facebook baguma abantu kanga babe yake n'umuntu nje sibiza mwana wewe ndiko ndakurira ndakugorora pana kuca gufata uko umviriza uvuze ngo ni make rero wewe ejo uzoyarondere uyampaye iyo cinema ukuravuga izo cisohoka mubwire boss mu telefone boss yenda mu namubwiye reka ndamu telefone boss je ndamwivuga mvuga ati turi kumwe na Noella turi kandi turi mu kiganiro nkuko ari yabikubwiye arabizi none niwe yambwiye nze nga none sinakwereka ije gushika nga kuri bi ego none rero ico nshaka ndakubwire jewe twavuganye inamubwiye ati wewe namubwiye ati iyo filme ubona byo kunda kwisohoka ubona ko byokunda kwisohoka amahera ya telefone atarakwira acambwira ati oya ntivyokunda jewe iyo telefone yarambabaje sishobora kwemera yuko filme isohoka hariho ingorane bari wenyine yavyivugiye yambwiye ati yavyivugiye urumva rero je nakosa mfisa ubwo nashake bayigumize mu mashini gume nka stock naje sinzo ico gusa no babwira naje sinzosubira kuri tele ngoma ndabihebe naje nzobiheba kuko nakuntu je nguma nkore mfise ibikorwa birenga n'igasho yanyu je rero mbuze umuntu naje ngoma ndabivemwo kuko turi ngaha kugira dufashanye je mfise amatimu menshi nkunda kandi zokina mu yindi migwi bazonkunda inyishu meza je ndayikunda 100% ufuma basi tubisa ukava muri inyishu mede ukagenda je nico mbona ndakubwira ikintu kimwe je sinova muri inyishu mede ngo kubera wewe kuko inyishu media nayijamo ndayikunda yaba ntayikunda sinari kuyijisama rero jewe ndakubwira ikintu kimwe sinova muri inyishu media ngo ni kubera wewe ahubwo wewe nutitwara neza ni uzosanga uhavuye kuko jewe sishobora kuhava kandi urabizi yuko na chef wacu atokwemera ariko ndahava ariko koko hekosha twarakoresheje abakobwa benshi ariko rero wewe ugomba utubere igikashi ewe atansi sukubabera igikashi oya je siko ndagutuka nutundi ariko ndiko ndakubwiza ukuri ugerageze rero kwaza we nuwaje uvuga ati ko usenga
ndasenga. none umukizwa ari umukizwa y'abagenduko ko umukizwa ni umuntu atwara ibintu bukebuke ko je ndiko nabitwara bukebuke nobona akaroro kuri jewe none ndakubaza jewe narakubwiye ko telefone atari iwanje yaba ari iwanje ubwo ivy'ubukizwa nari kubushiramo ariko kubera atari iwanje na nyene atari aranyumvira ikigongwe ngo urya n'umukizwa ngo reka ndamwumvira ikigongwe ngo ndeke kuyimusaba ngo nzoba ndayimusaba no hanyuma niyo mpamvu jewe batangiriye ubukizwa nanje nta muntu nogirira ubukizwa jewe nyene telefone nta bukizwa yangiriye natangiriye ubukizwa jewe no kugirira ubukizwa kubera iki ifo tuwe dufise abantu ama exemple turabirako nta muntu yokwitanga kubera uwundi none Yesu ni yakwitangiye wewe Yesu yarabishoboye ariko je sinobishobora vraiment kubera kino urabira akaroro kwa Yesu nyene kwa Yesu namurabi uburorero bwinshi ariko ubwo kwitangira umuntu sishobora none ko ndagukubise ikofi imwe guca ugenda urira kandi Yesu avuga ati mu Bibiliya avuga ati umuntu agukubise ikofi ngaha windukize reka ndakubaze nawe iyo aba ari wewe iga telefone yawe ndishize mu kibanza cawe nawe wishire mu kibanza canje ndayitaye mu mazi si iwawe kandi urazi kwizimvye kandi urazi nawe ko ataho woyikura nce ndayita mu mazi we nawe wari kunyitangira jewe nditangira benshi mamangu none ego vraiment jewe ni vya bindi vya filme urabona igare filme ya Yesu iyi filme ya Yesu kenshi bakunda guca Noel Pasika urabona urya muntu benshi barabavuga ko ari Yesu kubera iki yakinye ibintu vy'ukuri niyo mpamvu natwebeye tugerageze dukurikize dumva turabire kure bagya nyene bagukubita umusumari bagukubita ikofu nyene Yesu yagenda agakubita abantu ingene arafasha abantu rero bisaba ko turabira muri abo nyene ego Shanoera uri umukizwa ureke gutakaza ukizwa bwawe ariko sinocamba umukizwa ku bintu by'abandi iga telefone si iwanje kandi je nta naho mfise noyikura none wumva jewe nocangira gute wumva noca nemera nkagenda nkahanwa mu kibanza c'uwundi nyemera nyene telefone akagenda kunyitwarira basi eka ndabivemwe je singunda kuvuga vyinshi mu gihe nsinde kuri tele eka nige ariko ari umusizo genda uvuga ati bahibeke n'umuntu mwiza eka ndavyi sawa eka nige umba ce ndaha kwanza je ndagusize jewe nugira je sinzi yo nta nditaha abakunzi ba Inyishu Media muratubabarira twameze nk'abameraniye nabi kandi twari twatanguye neza muratubabarira ariko kunyene niko ibintu bimeze reka ndabashimire mwese abashoboye kumuntukira bahibiyake kuri commentaire kubera iyo mutamutuka mubonye abayigaramiye muri atakintu ariko ariyumvira ariko kubera mwashoboye kumfasha mukamuntukira nk'ubu unye twari turi kumwe ngaha nubwo nyene duhejeje nabi hama ndabasaba imbabazi twatanguye neza ariko duhejeje nabi kubera nyene umwumvikano utari wose niturumvikana umva nyene kubera ivyo bibazo nyene vyagiye biracamwo na jewe ntimubone ndiko ndatwenga ngaha burya ndacamufitiye agashavu ntikarahera hama ndibaza mwumvise amahera hasigaye 70,000 ndacabandanya nsaba abantu bose mugifise umutima w'urukundo mufise umutima w'ubuntu ndabasaba yuko mwodufasha mukaduterera ayo 70,000 kuko urumva hasigaye imisi mikeya hasigaye imisi 5 rero ndabibasavye mudufashe nk'abantu nyene badukunda muzoba mugize neza ndongeye ugira kandi gushimira abashoboye kwitanga abashoboye kwiyumvira bakavuga ati ibi bintu kweri birababaje reka dufashe mwarakoze cyane hama ndabashimiye mwese mwashoboye kudukurikirana nkaba nongeye gushimira umukameramani Beni Baraka murakoze mugira ibihe vyiza.